bikunda cyane donc rero sois sûr yuko umukobwa azogutwara umugabo azohera wewe bijya hajya ukoshereza wewe azoguma avuga ati okay très bien ahareshuwe nanje reka nzokwereka urazi urumva muri ivyo vyo ukaburi mu mu busaswa ivyo mu mabanga y'abubatsi urumva urazi wewe umuntu ubwira ati hindukira uko wewe uriko urabivuga me madame akashira ngo jibye nakubwiye ngo ndakubwiye ivyo ivyo ngubikuye muri bango bamara yabawe urenga uraje kongira ibintu ntabyo turabona twe ntaho niyaje turagira bero kunegara ngingona ati minushe yo ndatomboye patro arambajije n'ivyo bintu acaja koga neza ndatomboye yemwe urumva wabona ni mukama ntimwinkwiye ni patro ariko we madame ujya mugabo wawe wewe ububona ko ari none hari igihubo wiviriye no muri stress ukaza umeze uko nyene ubwo nyene umugani wawe ntunze ko avye ati umaze kwamburira umubona akakubona uzoba iri he rega wone kuri kufata ngo numubone ngo numubone umubone agiye koga kasuka kagira iki kandi ikintu bahera ko nyabagabo nyene abanza kumwinota genda usuke madamu nawe ngo je ngo ngira nimweshe ngo ashe ngo ibi bintu ana cyane tubunduru no bakireka ko ngo twayage none we problème rega simubone problème ni ko aja aragenda gasa neza kandi ababone bo baba barageze muri 9e mona ariko aranavuga harimwe naga Faransa donc rero je ko mwana akundi mvugira abagabo yari isinye umuhari rega washe abakobwa muzogira icyo mushaka ati ndimwe bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nkundo Ange Mission ko mubibona hama ikiganiro cyo munsi ikiganiro mutari muherutse kuri Magic TV kwera ivyari birahana byari maze imisi bitukoroga ngansi kindi ni talk show ariko rero muri talk show no munsi turafise umutumire ndazi ko jari rya mbere dukoranye ariko yarigeze kuza muri Magic TV ari kumwe na Keke n'umufasoni ariko ndamwitumige muko aracari mwiza cyane hari ibintu tumenyere kuba mama bacu mu Burundi donc hari kuntu baca batatangura uzabari fata neza rero uyu dufise gumye fata neza gumari muto cyane nico gituma nsanze namwise yuko ari mwigeme so reka tumwakire abasigaye ngiraza kwiyakira nubwo ntaza kubakira Fanny karibu muri Magic TV. Merci. Welcome. Mercedes, thank you. Sorry na wewe. Esijani miko. Yari yavyibagi. Merci karibu na urakoze. Mercedes. Scott ibi byose uzobishiremwe ndasabye Scott nubikata. Barabukuntu Elsie afite Fanny urazi ngorane ariko aragira. Elsie yari yarahevye micro, kamera, ari mu mandazi ariko arabye itinga. Jamwe Elsie. Bera ishushe wabonye n'amafilme ntamenyereye twagi era kina na Scott ntuzobikate eza vuye gukina filme babona abantu iyo wahora ingene byaramumugaje vraiment yo imeze neza basira mutabantu basi ndabaramukije cyane yo asini tukuzuko cyane babasore babandi babafana bawe bazafana banje b'abahungu ewane bizu babwiriye wahora none oya nkaho nahora n'ukuri urumva ni nukuvura nyene birashika n'ukuri urabona umuntu ubuzima bwarazivye ubuzima bwazivye twabuze taxi oya mugabo urumva watanguye kuburana taxi zitaragenda ibaze vraiment bitaranga gose hasi wanyu warajara kwirukana ko atagutumiye bera karibu shabera nawe bera karibu merci beaucoup jewe meze neza nduma humbese sawa kandi rero bera sinzi ko yabonye yazanye na Fanny Fanny niwe yamuzanye niwe yari yaramutwaye Fanny ngo mu mafilme jiwazi Elsie Elsie yahora bagafilme okay Elsie rero mfata n'umukinyi mwiza wahatari abone tagaye ukuntu yagiye yaguye mu mazi wabibonye ibintu yari bakuronze twe twarabonye agashoti kiwe kuri akeza warakabonye ibintu cye kagafilme yakazagira gwane sheri watanga hajya ngira niho na Fanny yamubona oya bamboneye kwa Fanny bakubonye wawe bamboneye
kwa Fanny Fanny merci umupfakazi Fanny muramuzi ni mukinyi w'amafilme afite amafilme menshi hama esi urumva ko bahora bakinana ngira bari bariko baradutegura kirya gikorwa nayo mpamvu dusuye tumwakira neza ko haje azanye icari caramutwaye hama Fanny umupfakazi iri hanze imaze igihe kingana gute filme yawe umupfakazi iri hanze ubunyi nasohoye uyu munsi season ya gatatu y'umupfakazi aho nari maze ukwezi ntasohora abafana bari mu kunyica neza ngo nabatebeje ikiniki akuye umunsi nayisohoye kandi filme ngira ntivyoroshe gusohora filme mana rero ankose usanga ari ikintu kitoroshe kuko saison imwe imara 3 mois n'indi 3 mois urumva ngo baheze 6 mois ndiko ndayikora niyi rero ntanguyu esi ntakugora aravyoroshe kubera normalement nakorera ku masaha turabizi amasaha bimeze gute mu gukina filme mama yo esi oya mugabo nashitse urabizi ni washaka kugira ushike kamera gushika arashika kugira doshike nivyo bigoye oya ndakora n'ivyo abasigaye bose batabizi arabizi umuntu abona dukamera ntasubiramo wari babandi ngo dusubiremo atanguye abatanguye Yego, vrema. kugira shike bana yenda baje ese ushikasanga amwisanda uri se wega mbanzi uko arenza kwabika nivyagiriye bagira bashire muri film nk'ubu esi yubahwe esi yubahwe amateka arakwiye nk'uko twababwiye yari talk show tushaka kuyaga kuvyerekeye donc turashaka kuyaga sujet ni sujet tushaka kuyaga iyo sujet iri no muri iyi filme bakinye umupfakazi sinzi yuko avant yuko tugira dutangura kuyinjiramo nibazi ko Fanny canke Elsie batugirira resume gato ya kiyo filme yabo Fanny yayikinye mu mugana nakinya mu ntango fana caranyirukana umese kumwe kunacereka yatanguye natwe tubwira ngo ntitumuhamagara ure nawe birangiye yuba barakumva abafana reka fana twibwirire okay série umupfakazi irimwo ibintu teme nyinshi ariko harimwo ya mbere uwumvise umupfakazi comva uko ari umudamu yabuze umugabo ariko yamubuze mu buryo butandukanye nibwo abandi bamuburamo kuko uwo mugabo twabonye umenga yarapfuye umugore wabenya ngo yarapfuye kumbe ntiyapfuye yatwawe n'umuyaya wiwe aramazika ibintu byinshi kubwo utomenya uko yabeshe ari iyo ni muri saison ya mbere muga muri saison ya kabiri yarangiye tubonye uwo mugabo apfuye rero bya vrai apfuye bya vrai harageze igihe aragaruka hamara apfa n'undi bya vrai muri saison ya gatatu turiko twiga rero umuntu yoba yaramwishe mubimenye amatohoza donc urumva ubwa mbere yari umupfakazi mugabo atapfakaye 100% atari ivyo ahama saison ya kabiri ibu unyi naho ni umupfakazi nyine wa vrai original muga nyine agumaro nka udusore pembeni abapfakazi umve yarayiguma sigaye mwakina hori ya hega ntunze Elsie yagira namutragira umugabo ya apana umutipe wanje uwo yankunze nyine maze gufakara Elsie nawe yaramushaka agaca ashaka kumugutwara ewe waragowe Elsie rero afite impano imana yabonye bisanzwe n'ababiri n'ubundi musanzwe ni comedy navuze ati Elsie afite impano nta batipe niba vrai n'abafana yifitiye nabo nyene tukaba rero tugira ati yagi ku kintu cerekeye ababone nibagiye abakobwa bakoreshwa mu nzu donc bajya barera abana bacu donc bafasha abayaya anemo voilà so bajya rero birashika kenshi baka donc ugasanga aratwara serugo sivyo ikintu rero tugira tuyage ko ni eske abari gute bishika umuyaya akagutwara umugabo abari kosa ryawe abari kosa ry'umugabo biba bimeze gute kuko nk'ubu nko muri film urumva ko babikinye kandi filme bakini bibaho yego so nico rero tugira turyage ko ahanini Elsie sinzi ko dutangurira utubwire aho ubona ikosa wewe igihe usanze urugo rwabayemwo ibintu bimeze uko kubera umuyaya
bakuri bose kwe urumva ndasavye bashamira ko nahora meze vraiment uwo muziki tuzaniki karibu abarinda bakunda tushaki narakimwe ntushare kavuga ngo urikura ngo jewe baziye ko ngo urikura dutana amakapasite yanje kuri micro donc rero kuntu bimeze ibintu vy'ababone batwara abagabo ivyo vraiment turazi ko bibaho kandi ni benshi vraiment bamaze je kumbwira ati yo nukuri ko Imana umugabo wanje araja kumubona sauf que birababaza abagore gose kandi naje vyumbabaza gose ko bavuga umubone n'umukozi wacu sike ni ari gutuma cyane umusecrétaire wiwe ku kazi we namukuvye di secrétaire hesa we namukuvye ari secrétaire we naje bone wo munzu we nimba bagutwaye umubone rero urumva bakugaye kabiri umenga n'akantu ko kukugaya rero urumva umugabo nawe aca afata umubone nikosa rya mbere niwe rifata vraiment niwe ahubwo 80% n'umugabo aje kukuvanga ku mubonde no kurukimana birababaje vraiment kuko none erega hari igihe usanga basi umugore akora amakosa ari grave cyangwa akagira ibindi bintu twadashobora kumenya bituma umugabo aja kumubona naho onye sire n'umugabo agese kose cyangwa ugasanga kubera ko urukundo ntirucagura usanga nyene umugabo yawe abandi bakunze kuvuga FC urumva uri mabuja umugabo arashika ntumufata neza cyane umuhamakeya patro karibu karufumure ibintu nk'ibi naha wewe wa mugore guma wiryamiye mu gitondo usinziriye umubone niwe yashize icayi ku meze yone yuko mukundana kwakira uko vyogenda kose mumbanze ku mubone je nivyo nariko ndetse ko n'abagore nivyo hari hagira ikosa ibintu afite ukaba directrice mu nzu abagabo nabo fonctionnement yabo baje nuko ivyumuha vyose wewe umva ushiramo respect umuvugizi w'abagabo twagiye binanza ivyumuha vyose urumva ivyo umva ikintu cyose umukorera habayemo respect umugabo bica bimuryohera bashake tuje baje no mu byo mu mabanga yabo hategeza kubamwo respect nawe ntumwoje gukora ry'amabanga muvuge ngo ndaganda kwitsa ariko ko ari abagabo b'ibigabo murabizi ngo je ndankanguze bintu nuko reka ntituvuge ibindi mugabo urumva hariho umugore ashika umenga rikarako donc akobrija genre niwe chef narakubujije ngo kwambara ishati urase kuyambara uwayimuserviye ni umbwa mubone ako FC uko rero keya abahungu bakunda keya n'abagabo bakunda keya n'abakobwa barayikunda aba bahungu n'abagabo bobo ni plus nibo bayikunda cyane donc rero sois sûr yuko umukobwa azogutwara umugabo azohera wewe bijya hajya ukoshereza wewe azoguma avuga ati okay très bien ahareshuwe nanje reka nzokwereka narabonye ivyakunda wewe ana nkariyo nk'abagore akantu gatoye gusa gahora kabo abagore hari igihe yankira umugabo kunywa inzoga agavuga urabone kwa uragize urumva akacaza rero wamubone akamuserva ngo patron ngo bakuzanire kakayeri kuwunda azi ko agira akamutu wego yizane urumva wakaca yimusi donc agira ivyo wewe agira le contraire ngo jengo ibi ama tudeta ikintu gishasha cyane kitigeze kiboneka mugakigira kiboneke kameme tukashaka kubabwira muje kwiyabonesha kuri YouTube channel yitwa Kerusha Relaxation Voice ariyo ki RKV TV kugira muze mubone ibintu vyiza bitandukanye hama kubakunzi tuvuge udufilme duto haraja ko ama conseil d'amour ama love story nyene nkuko nariko ndababwira hama akabigerero nakahe kuri yo TV online nuko bahamagaza umujene wese yumva afsetala mu gukina ireresi mu rurimi rwose yumva kubera biza ari ibintu biri international uvuga ikirundi uvuga igifaransa uvuga icongereza uvuga igiswahili urahawe ikaze cyane mbega mukaca mubaza ati byoca bigenda gute mwoca mwakura kuri zino nimero zikurikira 75 18 24 08 hamwe na 61 322 064 zirakora kuri WhatsApp no kuma appel asanzwe rero kaze cyane mugerageze gupartage mu bagenzi banyu kugira ngo muze mwibonere ubudasa twajyanye bitegeza kumera ukuntu kacagira contraire wakagira contraire ego ariko naho yogira contraire gute
kubahuka umubone wawe kwisanzwe umubone aba ari nk'umwana wawe kubera ubu mureze ukamugaburira ibintu byose rero numva umenga uba warengeje nibaze yuko ahubwo utabukwije mu mutwe ubukwije umugabo kubahuka umubone bari nk'umwana wawe kwanza yawe naho Kwa n'umuntu uburetse. uko byogenda kose wowe utegereza kwihangana abagabo ntibazi kwihangana ni ukuri biragoye ko bihangana okay wavuze ko abagabo bakunda respect akumaze kwamburira umuyaya none urazi umubone nuko tuzoja vraiment ntuvuga ibi nuko ivyo bikiriye ngira nizo 18 hamuzo hasime urazi urumva muri ivyo vyo ukaburi mu mu busaswa izo mu mabanga y'abubatsi urumva urazi we umuntu ubwira ati hindukira uko wowe uri kurabivuga me madame akashira ngo jibya nakubwiye ngo ndakubwiye ivyo byamuse ivyo ngubikuye muri bango bamara yabawe ngo uraje ngo ngira ibintu ntabyo turabona twe ntawe niyaje turagira bere kunekara ngo nabyo ngo ngira ibintu wabikuye he ngo urenga uravuye muri za ndaya ngo uje kumbwira ngo meruku urumva bate ivyo babarimo ivyo aho ye nta uhazi ukaburumviriza umubone nawe amubwira ati Fani yakubwiye ati bagucuritse bega kandi we bavuga ati minushe yo ndatomboye patro arambajije n'ivyo bintu acaja koga neza ndatomboye yemwe urumva wabona ni mukama ntimwinkwiye ni patro ariko we madamu ujya mugabo wawe wewe ububona ko ari none hari igihe uba wiviriye no muri stress ukaza umeze uko nyene ariko umubone ho rero none ababone basuka abatewe iteka hari ibindi bintu nakuri mugabo yaravuze Fani ahantu wese tumvirije wowe waruvuze ati ujya mugabo akunda respect none wowe nyene umugani wa ntunze ko avuze ati umaze kwamburira umubone akakubona respect uzoba iri he rega wone kuri kufata ngo numubone umubone wo ngo numubone umubone agiye koga kasuka kagira iki kandi ikintu bahera ko nyabagabo nyene abanza kumunoti genda usuke madamu nawe ngo je ngo ngira nimweshe ngo ashe ngo ibi bintu ana cyane tubunduru kandi tubahera none ubakireka ko abo mutwaye hage ngo numandisha umviriza ese uragira na makeup abagore akacishika mu rugo ngo jewe vremba akaca yambara imipira ya projet ariko wa mukobwa agasengre abameze nk'uko mu gatende kandi abafise agataye keza none we problème rega simubone problème ni ko aja aragenda agasa neza kandi ababone bo baba barageze muri 9e mona ariko aranavuga harimwo naga Faransa kazan donc rero jewe ko mwana akundi mvugira abagabo yari isinye umuhari rega washe abakobwa muzogira icyo mushaka ati ndimwe okay none si reka ndakubaza sawa dufate yuko rero uwo mugabo atinya hanze kudraga akunda ibimwizaniye cyane gose abagabo bari bakunda ibintu vyoroshe rap abagabo umugabo nyine ndamusavye ibi arampaye je ndavyemera ibintu uri kuravuga reka hano cyo tugaruka nivyo tubayemo ubwo hano cyo tugaruka hari kuravuga ngo umubone ngo arakora ngo vya bindi vyose mugabo harakantu wibagira ngo arubaha umubone mbega urazi amaze ego kuronka bijyo bintu bakora avuga ati avuga ati mana nibinkwiye ni patro urazi nawe amanyamacha asura kugira atagaya inabuza uramuzi wewe inabuza muswa kuvuga kuvyimba na boss hari gihe amubwira ikintu kabona mwishe amuravye gutyo kamuzanye caheba wewe nameze ngo ego atangura gusenga mu nawe nyene aca atangura kuvuga none ivyo vyose kubera kuvuga ngo umugabo abashatse respect nivyo akabibona kandi akanaguma bibamo oya umugabo rero ushikira ingorane none gabasha hariho ningo umubone yagarutse akaba madame hariho ingo madamu yasohotse mubona akaba madamu yewe gawe ngira n'imiti ivyo vy'imiti twamba twoca twitwaza ngo n'imiti hari igihe usanga hari ibintu bidatahuritse rega sishaka kumvigana ushaka kubishigikira yuko umugabo ngo hari kosa yovuga ngo iri ryo tumanja ko umubone jewe ari uwanje ari umugabo wanje uwo muri fitire no vyakira ndagafana vyakira no kwimana ukaja muri competition agenda handi oya oya MC mwana umubone
oya wowe nagira ni kimwe yo mutekeza wocu mutekeza kubera amakosa ari ndasuka asukira iki ntiyamukatunga ababone basutse ikibazo coco aguma ngarondera ikuramutekeza ati genda utarabimenya ega uza kubimenya mu nyuma byaragiye wirukana umubone mugakavuga ati guma hari abagabo b'ibigaba ese hari abagabo b'ibigaba usanga usafatana n'umugabo bidakenewe ko arinda kugira iki ivyo muzunguruka ngo gusuka ugasanga niho ngeso yiwe agira ku mubone yashika ku kazi secrétaire yabandanye hajya imbere ko mudandaza yaja mu kabare cerveze everywhere cerveze baragiye nyene mugabo tuyazume ku babone urumva ko unyaza hari akayide nacengira ko muri ibi by'abapfakazi wacu ivuga ngo n'udutipe ya gauche droite hari ukuntu abagore ino b'abapfakazi baba rimise bababwira ngo ntukaje kuwundi mugabo ngo wapfakaye imana mwigire ku bagabo vraiment nta kimwe impanuro yawe ni mwigire nta kimwe Jean Rumengo yaragiye araraba ahamaca asanga nta kimwe urumva yasanze atana kimwe ni mugende ibintu byose oya aho fani no yakugira ko fani yana bikinyara bifiringa fani umva mwo kwigira gusubira kurongorwa umupfakazi umva biroroshe ntivyoroshe ariko nivyize kurongorwa kubera ko n'Imana yashizeho urugo kubera ibona yuko rukwiriye kuko yakuga umuja muri utwo dutipe wavuze ngo twagenda umubaki bivana hari gari two tuboneka utwo munsi ngo nitwo tuboneka jane sinzi ko muri araba abahungu b'iki gihe nuko mbona umenga bya suje two turahindura abahungu b'iki gihe canke hari ukuntu ubu nabo nyene ntibari suye ikintu na kimwe urumva tanto abari umenga yo kubaka ubundi we uvumenga oya uyu musa kumva ari prime gakabona umengo hari ibintu bibura rero kenshi baca bitwaza ngo uburyo sivyo so ntibakiri sûr nico gituma rero uwo mupfakazi ntumwamubwira ngo iki utwore nitwo twabonetse amubonye ariyo baca babloke na mentalite zo ngaha ukirorongogwe urikiri iki umva birashikura buze umugabo 5 vraiment bawireta bishije abagabo gasha barashika bona kuri simu aho barasara ese tutaguciriyemwo ubu mama wawe kumva araguhamagaye ati rero ngirangire save the date wowe mama wawe vyakira gute nishura urumva nakugiye muri babandi baratubwira urumva ari hose ariko aratamba biravana n'imyaka y'uwo mupfakazi umupfakazi dufate ari nko oya nka mama arakuze urumva nko vraiment abagufakara gasha 70 gamurazi ko hari abapapa abatama zona ifitiye 60 70 ukazibona ararongoye baby kamera naho nyene akademire no mubaza neza afise abakobwa ati sokuru cyane sokuru ni sawa abantu abahungu urumva ari bo mungana umve ungana buzukuru biwe ndakivye n'ibintu ariko ntacu urumva stile twacari muri filme sebo ariko ku kintu c'ababone vraiment effort abagabo bikebuke abagabo nivyo mugabo wowe uri kubivuga ku muntu wafana igihe ngo abagabo bihangane ucumenga bose ubafashe tagoye ko bihangana ukuntu ibintu bikomeye ubafatiye ryose oya ndavuga abagabo baja ku babone babo abo batume bafata ababone bahari oya bajya ku basekreteri abasekreteri ego vraiment bose umusekreteri presentable ni bon burya umugabo wawe akuvanze ukabona kuvanze ku muntu wowe hejuru naganda bamenyesha uravuga uti n'abasekreteri hari abarushwa ubwiza n'abayaya bo mu nyine jeragara kubiye minushe yuko umubone probleme ni uri kumufata umubone kubera ari hajya mu nzu ababone hari mu nda bari umwana wawe Fani nawe yavuze ati igituma tokowe ku mubone ni nk'umwana we aramureze apo yuko amuhemba aramureze aramugaburira aramenya ingena ryama jewe rero reka ngume ku bagore abari bonibwirira naho ntaragira mariage vraiment reka ko umubone mbise seri we yama ari proche y'umugabo ari wategura ivyo kurya ishati
uza kuzana ishati umugabo wanje bigenze gute gitora uyigorore nawe rero umwajistire bizemo birebire none ni gute Minushe ni gute umubona agorora ishati y'umugabo uri ngaha ntituzakiya tuko turavuga oya hari igihe hari ikintu mwibagiye hari ikintu mwibagiye cunga impuzu ababone banyu bambara ujya kambaye minigera ugiye he ngo nikarahama umwana ngo karoza umwana yunamye none two twose n'utuntu ivyo nibiki ariko arashobora no kutazambara Minushe ubona kubera ko nibambara ibitenge n'amapantaro zane abahungu bari babigira je nko mw'isere yanje umukobwa yambaye nyene ibintu binini jewe mbona mugabo yumvise umugabo aje jewe ntabona kaca akora ko gitenga kaguma mu kazu kagira none sivyo Minushe uwo bibona gute uri mu kazi uri ku kazi hari ikintu nabonye nko muri Tanzania ababone baho afite n'umuhungu w'umuseriba aba afise umukobwa mutekera donc uteka n'umukobwa baragira nka kugira ngaha tugira abahungu bona abakobwa bakora byose cha wibaza rero nk'umutipe wawe afise umukozi w'umukobwa kandi urabona baca baza aguma muca imbere acika ibiki urumva hari igihe rero ugumunanizo drame ngo ambaruka umenga uri muri insecurity umugabo wawe rero umenye yuko abagabo n'ibintu n'abantu n'abana mu mutwe ivyo umweretse n'ivyakurikira uno musagira binjirije imeze n'ivyakurikira donc umubone rero reka ko aza kwegera ibintu byose vyerekeye umugabo wawe urumva we nawe umengo warabaye sihuri donc umugabo wawe uri sefer ukabure bihambirireko man umugabo mubibohereko mwibohe babwira ikivugo ca Ersera bimaze iminsi bongera warumaze iminsi byo mutabibutsa ubu nanje ndi tubwire uyu mwaka oya je ndavyemera Minushe yavyemeye kandi je Ersakuye asigaye ubwabo yego uno musi vraiment twumvikanye gusa ikintu gihari vraiment je mvuga ko umugabo agize ivyo ni manque de respect mugabo ari igihe biba vyakuvuyeko mugabo hariho n'uwundi vraiment naho uzogira iki ushaka wigire uvunikiwe n'imigongo ngo uri kuja mu biki urumva azokuvanga aho rero ko turavuga uyo uyu ni wamwiko muravuga uyo rero swati hambirire ko canke ushaka wivireyo aho ni uzode burera ni bibiri aho ni bibiri ibanga gikwemera n'agatangaza uri hambirira ko cyangwa wo kwihambirira kuko bon nimba bumva wagumayo gumayo mugatari bugume ariko hari gihe n'ubundi uvayo ukaca wumva zampanuro ngo reka abagabo bose ni bamwe tujye duhanuro rero reka ije zijya mpanura zemera ko abagabo bose ari bamwe guys wewe nkagira mariage uzowagize mariage nabangahe kunze kutubwira impanuro menye none yuko bose ico kintu mugabo 80% y'abagabo vraiment birabagora bisigura baragize ntibazi kwihangana vraiment mu bintu barakuvanga kandi bagukunda barakunda bishashe abasura niba bavuye urumva nimba bonye uruntu ruvyibushe nkanya bati Kaminushe nakona akakaje kundamutsa iwane bati kaya nako karonze akagupropose sindi umuntu yingeze kuvuga ngo abagabo n'abanyarusaku umva bakunda barabuti bushe aya n'abari urukundo kenshi nyene abavuga ati ndawe nukuri umuntu wese twumviriza umugabo ni yakuvanga ntuzoce witura kuvuga ko atagukunda hari igihe nzagiye gusakuza gusa hari igihe agiye ku curiosity ayo makuru cyatanga hejeje gusakuza none urajya naho baherayo naho baherayo naho abahero sigisubira rero umuntu aba yarosigishu hari abantu bahora bavuga ngo hari abantu bagira mariage nabo batari bajanye ngo kacabona ngo abazungu baragutera igikrere ngo je me suis trompé na ubu niho mbaye amoureux no gutera ingumu kandi nkashire bugire mugino nta muhuga bo umuntu utazapfa kubwiye ngo je ngo ngo je me suis trompé none tu préfères karafa mugabo aza kuvaga jusqu'à la fin wowe tu préfères ko bakubwira ngo je me suis trompé wihenze birashika tubwire wihenze mugabo mwibanga mugabo par contre je préfère ça kubera ugiye kubidécouvrir après urabashoke
kandi urabadeshi nyene biri serieux mugari nza bikwibwirira n'abari baratura ngabo se baratrompa bose guhalemba oya ndasavye ntagire umuntu uzaza kumbwira ngo naho ubwo ari Maria bishitse nawe ugasanga uravyumvisemo kuyivuga wewe kandi rero nk'abantu oya kandi c'est faut kuba honnête kandi ukaba sincère mu bintu vyose nuko le fait kuguma avyinyegeza mu wala akiya Mungu ni mu gihe mwamaze kugira mariage ajye mariage ni urupfu mwagize mariage karaba ni hahandi abariyo barapfu gumva mwavyaye abana urumva ukaca usanga uriko urakunda kandi gatipe à droite nukuri biragoye vraiment ariko raba nawe ivyo ugira wice nivyo ugira ukize ivyo bintu ugira udetruize abana bakurira ngo divorce nibiki sha ihatire ko nukuri nta kundi vraiment ivyo by'inkunda rego urukundo ni santima iza uno munsi ikaba none wosanga ubona ugiye gukunda juzo nawe nyene uzitrompa donc rero nimba muri ko muri trompa hari abantu bari babana abantu babana ugasanga uriko uratrompa umuntu mu bana nukuri bigira mwibanga ugumuhoze vraiment ugumuhoze kandi umwubahe ntubimwereke yuko usigaye umuvanga wewe umunsi umwe Imana izokugarukira ubihebe mugabo ntugahubuke ngo je nanje kukubwira yuko ngongira mpebe abikubwira mugati tugumane dutrompane rero gushika dupfuye trompe jusqu'à la mort je ni vyese rego vraiment none gaminuje urazi umuntu mufise abana muriko murarera ngo ndaje ngo urumva ngo sinkigukunda aho kantu niko kabi ni kabi vraiment nuwote mumeshakasha yuko unkunda ubunguka bwakoze nkaba ndamaze kabi wanda none minusho mva minusho mva wagendera kuri ivyo vyahise si wowe prefer kwa kusanzwe tumaze gusanga abantu bamwe atari twe ziraba muraza bari kababwira bari abavugira n'abagabo twe ntituri ariko urabwira y'abagabo twebwe oya basi natubwire fani ko wumva baje jewe je préfère yuko uko biri kose bagume bibuka ivyo basinye kwa patiri patiri basinye baravuga kwa patiri imbere y'Imana ngo urupfu nigo ruzobatandukanya yego donc numva umenga umwanya umwe ivyo vya RC hari abana hariho n'ivyo wavuze ntugasambura urugo kubera donc wundi muntu ariko ico nzi mugani wawe ni santima irahera kandi c'est normal ariko faut pas gusezera kuri abana nibo bagira ikibazo icambere cyo faut pas gusezera ngo ndagiye nayo ibintu vyo hanze vyirwa biraba wibaza umuntu yaca afata wari umubone munzanira abo bana akaba ari wacaza kwitwa mama wabo biragoye ariko n'abagore surtout nabone ifoko bagende hamata kuba directrice mu buryo bijya bintu baje bakobwa abagore amashira ko ari bo makosa ariko twakubwiye umugabo turiko turavuga ari we ni cakigaba turavuga ujya mugabo rero n'abayaya minusha babishiramwe foro vraiment bakamugira bakamuprovoka ujya mu papa nk'uwo wo ku muri filme kwa fani je yaramuroze sino kumuprovo yaramuprovotse biranka gutinda aramuroga arakugira mukunde nyine aratakaza ubwenge aribagira abantu bose aranyibagira ko ndi umugore wiwe uwo muyaka bari we abona ko ari umugore wiwe none we muri uwo mwanya umuntu ari muri situation nk'iyi swate narasenze hama nyene igihe kiragera imiti yari yamuhera muvako aramenya ariko urumva aza kumenya nanje namaze kuronka fiance kandi fiance nkunda sana nagira Elsi nawe cyaramuze kugwa mu rukundo mwarakundanye no kera zige zari indoto yari yaro filme sabara yibagiye yarayikinyemwe nibisanzwe umugabo yagiye gutora ubwenge nanje namaze kuja mu rukundo rwagurumanye kabisa urumva ndaburi cyo nari ndika mu mwabagabo babiri ariko uwo mu fiance wanje acara seda aravuga ati genda ku mugabo wawe ntaco kujya wa mbere kuko yarabone ko muri je nk'isi urukundo rw'umugabo wa mbere mugabo waramuvanze biriya byose murabikiye fani nigeze avanga muri iyo filime ndumva ko yari ku wundi mugabo mugani yamuvanze sinamuvanze kuko nari nzi ngo yarapfuye umva yarazi yuko atakiriho sinzi ko atakiriho oya ngaho urumva ngaho vraiment atapfuye yarose raison fani yarameze kumva nibiye twavuze ati umupfakazi urumva ntimuzoba bagabo dandeza mubaze birashire ko yapfuye oya gusa umugoni wa fani nawe yarasirimutse no ku
kuroga iyo sujet Yari iyo blanche. sujet bon ikintu numva kuri iyo sujet y'ibintu biri muri iyo filme ndaze ko abamama muri iyi minsi bogira attention ku babone no kubasengera Cane. kuko aho nuko yaroze umugabo yarafise kuroga umwana yarafise kugira iki agatwara famille yawe yose Yego. donc baze baragira attention babasengere ababone hama turabe turangize taravyibagira iri ngaho mu minushe ndakongereyeko uretse n'ababone buryo umuntu wese aza mu rugo rwawe namba ari n'umushitsi namba ari niki musengeye kuko n'ubuzi yuko ari umuntu nyene vya vrai bimuzanye. kino gihe tugeze mu gihe ca nyuma aho idayimoni yihindura mu muntu kandi uzi mwakazi umuntu wanje asa nka minushe kumva atari wewe rero numva fokwiye isigeze ahateye filme babwire Nzavuga ngo gatoya rafere aho vide, filme bose bahereye ku aho isi. filme tuyikura n'amaseri igezeho kugira ashobore kuja kuyikurikirana hamace dusezera abantu okay filme série yanje umupfakazi ushobora kuyisanga kuri Fanny Vino official hama ubu tugeze kuri saison ya gatatu saison imwe imwe ifite episode 12 donc ubu unyari episode 24 ni inyi yo muri saison ya gatatu gira 25 baze bayirabe kugira tugende tujanye birashushe yego Fanny Byorera kuri YouTube ntige nabonyemwo wambaye impuzu bagiye kugufunga ijya ni minushe jana nashaka kubaza iherera kuri YouTube canke urayidandaza nka muri flash CD kwa ababishatse kuri flash ndagira ndabaha ariko aburumva si urudandazwa kino gihe aba ari umufana avuga ati je nkeneye kuguterera nturabigira wumve ko uyidandaza ndabikora kubishatse ariko ntiwoja kuvuga ngo ndiko ndadandaza ngo iki reka agura amamenga y'igihumbi akaja kuri YouTube okay naho abasapotinze nibwo yego esi urakoze cyane namwe minushe twari tugukumbuye tuzanye igikorwa gishasha atuzanye sari umupfakazi yabaye babaririmbyi bazatuzana indirimbo nshasha ntiyari yicaye sha ntiyari yicaye desore ntiyari yicaye rero uburebe yatuzana ibintu bishushe rero mu iyo filme hariho nini arimo agiye muri festival kandi izotsinda azabaye abakunzi bane ari top ngo abakunzi ngo ba Netflix ndagira Netflix muze murongereze Netflix karibu ese ari ngaha ingoma yarahevye ingoma ya sasa yasete yataye muri commentaire zubona ngo sha wakora neza nuko tukubona tugukumbura oya urumva ibintu muri commentaire kuri ingoma 257 yeah vraiment jewe birangora no kuri gukora ibiganiro tuzogerageza abone ntimugire desabone afise kundi kuntu nyene ndiko ndabikora ariko ni pore mugabo jewe ni ku bon reka tureke kubivuga ariko mugabo bikunda mugabo menga zihari ariko oyubiriza jewe ndi n'umunyemesha makuru n'umwanditsi kubera iki badashaka kugira le bon côté yo kuja gusoma amakuru bazi bagire semira amakuru urumva ntushobora gukora kuri YouTube mugaga akora kuri Facebook mugabo nkago nkandika ushobora kuzovuga Twitter Facebook kazoba nyene urumva ni bibiri de toute façon essentiel nuko ndiko nikore yanje nuko bidakunda yuko biyabona kuri WhatsApp niho boca baza oya para kuri WhatsApp naho uzobigarukana barambujije kagarukana inkuru kuri WhatsApp ubu zoba hari iki mu bisomera hari kuri Facebook sawa nta kibazo turagushimiye asante sana tuze kutasosura kuduhema oya nazo sawa gutaka merci babe hama mbere yaraberewe n'ukuri vraiment yego nivyo vyiye kandi kweli vraiment turagukunda yego ikiganiro cyane nzimesha donc rero wana big up kweli nzimesha yawe kweli d'après Elsie Greta merci beaucoup bakunze wa Magic TV reka ndababwira ko ndabakunda cyane ndabashimira cyane kuri support yanyu uko biri kose turabona ko turahakubera mwebwe tunababwira filme mwayumvise kandi irimo icyamamare cyanyu Elsie mugende muyirabe mwongere mugume no kuri Magic TV tugumane namwe mu byo dukora byose turakunda cyane merci beaucoup ciao respect bye